Nshimire Holy Mountain TV kuki kwa muri ko murakora kandi by'ukuri Imana yo mwijuru bandanye kubacira imiryango. Ikindi kigira kabiri kwari kugira ngo mpimiriza abantu bari ko barakurikirana ikiganiro dukunda ijambo ry'Imana. Nitwa nk'ijambo ry'Imana ni nk'umwana azoba yanse umuvyeyi, iyo umwana yanse umuvyeyi ntakura. Bakunzi ba Holy Mountain TV turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana. Tukaba twizeye ko muri benshi muri ko murakurikirana ibiganiro vyacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya, kandi rikongera kavuga ngo hahirwa abumva ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane hahirwa abakora ico ijambo ry'Imana rivuga. Ni muri iyo ntumbero twabazaniye ikiganiro citwa Haranditswe, ikiganiro kizodufasha gutahura bimwe mu vyanditswe mu ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore kubishira mu ngiro, hanyuma turonke ico ijambo ry'Imana ridusezeranira. Holy Mountain TV. Ba utaragira like kuri page ya televiziyo yacu Holy Mountain TV, urashobora kugira like kuri page yacu kugira ngo bandanye kurikirana ibiganiro vyacu ku bwinshi. Uyu munsi rero tuza guhagara ku ijambo riri mu cete ca kabiri Paulo yandikiye abikori, nico cete ku murongo wa 10 igice ca gatatu umurongo wa 18 ku gace kaho ka kabiri abantu bakunze gukoresha cyane. Turamaze kumva benshi bavuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Uyu munsi rero turagiye kurabira hamwe n'umutumire turi kumwe ico iryo jambo risigura. Imbere ko dutangura twagomba umutumire wacu abanze yidondora bariko baradukurikirana. Itwa Stella w'Imana, abandi umukristo kuregiza ibivante kwicabe. Murakoze cyane, twagomba rero mutubwire mu camake ibiri muri ico gice ca gatatu kugira ngo dushikire umurongo tuza guhagarako uyu munsi. Igice ca gatatu Paulo yari karavuga ibintu bibiri bikomeye. Icambere yari karerekana yuko abakristo ni cete cyanditswe na Kristo. Si cete cyanditswe n'amaboko y'umwana w'umuntu, ni cete cyanditswe na Kristo. Ikete nawe uri kurarisoma hari ivyukuramo. Aha Paulo karerekana yuko ishengero ni cete cyanditswe na Kristo, abitegeza ishengero nico Kristo yanditse. Ikindi kigira kabiri yari karerekana ubwiza bwa Kristo ko buruta ubwiza bw'ivyagezwe vya Mose. Apana ko yaragaye Mose, mugabo yuko ari be bitandukanye, kandi ko Mose yari yaripfuje kuzobona ubwo bwiza bw'igikorwa ca Kristo natashoboye kubibona. Ego datevye tuje ku murongo w'uyu munsi, twashaka mudusobanurire ico uwo murongo Paulo yashatse kuvuga. Ndawusome. Tweho twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana nk'iciro rubwiza bw'umwami, turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho, tukava mu bwiza tukaja mu bundi nk'abahindurwa n'umwami ari we mpwemu. Igikorwa Kristo yakoze gifise ikibanza cadushizemo. Tumaze kwakira Kristo, ishengero rikarandikira yari kabereka ko ari ubwiza babayemo kubera kwakira Kristo. Mugabo kandi ubwo bwiza barimwo ntibwari ubwiza bw'abatuma bogumaho nyene, bwari ubwiza bwatuma babandanya bahinduka kandi bahindurwa n'umwami kugira ngo bagende bashushanywa n'ishusho ya Kristo. Naho rero Paulo yacerekana yuko bava mu bwiza bakaja mu Burundi nk'abahindurwa n'umwami. Ikintanga ikigeranyo gisanzwe c'ingazi, uri kuraja ku ngazi igira 10, ugeze ku ngazi igira 3 nta muntu yakubwira ko utarashika ku ngazi. Uri ku ngazi igira 3 ugaje uzo buri kwigira 4, ukubandanya uduga ndi kuguma udoga mu ngazi. Rero n'ubu bwiza bw'Imana, iyo umuntu amaze kwakira ubwiza bw'Imana muri we, ubu Paulo ariko aravuga, tugenda turakura muri bwo, tukagenda turahinduka, tukava mu bwiza tuja mu bundi. Uko duhinduka ntibisigura yuko Imana itatwita ko turi beza, kuko Imana iturabira muri Kristo. Mugabo turi beza, Imana ishaka ko tubandanya tuba beza duhinduka ku munsi ku munsi. Rero Paulo kabahimiriza kugenda barahindurwa na Kristo, bagenda bashushanywa n'ishusho yiwe kugira ngo babitegereza babone Kristo muri bo, kujya uraba mu kirore ukibona. Ego murakoze cyane. Turakunze kumva abantu bavuga ngo yanose promotion ku kazi canke yubatse urugo akaronka ikibondo, avuga ngo navuye mu bwiza nja mu bundi. Mbega niko twari tugiye kubifata? Bwiza angendo busobanura buratahuritse igihe umuntu atahuye ico umuntu yari afise imbere yuko umuntu acumura. Igihe Imana ari mu muntu yamushize mu itongo rya Edeni, ahari ubwiza bw'Imana, aho yarabanye n'Imana, aranywananye n'Imana. Amaze gucumura asohogwa muri Edeni, asohogwa mu bwiza bw'Imana. Kristo amaze kuza akitanga ku musaraba, yabaye ikimazi gishobora gusubiza abantu bose bamwizera muri ubwo bwiza, mu kunywana n'Imana aho Imana iri. No kuvuga ngo aho Kristo ari ni Imana iri. Kristo ari muri twebwe, Imana ibiri kumwe natwe. Rero ubu bwiza Paulo aravuga ni Kristo yaduhaye ishusho y'Imana muri twebwe kugira ngo tubane n'Imana turi ngaho. Kuko n'ijambo ry'Imana avuga ngo ni Emmanuel, w'Imana iri kumwe natwe.
twakiriye Emmanuel kugira ngo Imana ibane natwe, ubwiza bwayo busubiye kubana natwe nk'uko Imana yabikoze mu itongo rya Edeni. murakoze cyane. Dusubiye inyuma gatoya, mbega iyo muriko muravuga ngo ubwiza, murashobora kubisigura mu majambo maremare? Jewe wanashaka bimwe bimwe birantera amakenga. Hari igihe umuntu aronka promotion atari uko abibereye, ari uko wanashaka hari ukundi kuntu yabigenjeje agaca hirya. Mugabo kandi ndemera ko Imana ishobora gutanga uwo mugisha wa promotion, Imana ishobora gutanga uwo mugisha wa mariage, Imana yatanga umugisha w'ikibondo. Mugabo si ubwiza Paul aravuga, uwo n'umugisha Imana itanga, kandi wanashaka bugira bihana abantu batayuba, kuko Imana yigwisha imvura yihereza babi n'abeza. Rero ngaha Paul aravuga ubwiza, ntareka aravuga ibintu bifatanye n'ibintu, aho twoca twiyumvira yuko abantu bafise ibintu ari bafise ubwiza bw'Imana. Reka mvuga iki kintu, igihe Yobu ivyo byamuherako, abantu bamwegereye bamwereka yuko yacumuye. Kubera iki? Ni kubera mu Bayuda hari igicapo cuko kugira ibintu ni ikintu kigaragaza ko Imana iri kumwe nawe, iyo bitakaje umenga Imana yavanye nawe. Duca tubibona n'undi muntu w'umusore yaje kwegera Yesu, aje kwegera Yesu aramubaza ati none jewe mwami ko ushaka kugororoka mbeho gutese? Aramubwira ngo genda ushore ibyo ufise ubihabora. Wa muntu acara babara cyane, ababaye hacava ikibazo bamubaje ati Yesu yacavuga ati biragoye yuko abavyinshi binjira mu bwawe bw'Imana. Bacara mubaza ngo mbega none abakizwa ni bake? Yesu acaramubwira ahubwo abantu nibyo shoboka. Kwereka mu ico kibazo Yesu ngo mbega none abakizwa ni bake, ni kwera bari bazi yuko uwo muntu ivyo bintu afise ni kimeso cyuko anywanye n'Imana. Nico cyimvire bari basanzwe bafise nk'Abayuda. Rero nuba abantu biyumvira yuko umuntu yaronse ibintu bavuga ngo n'ubwiza bw'Imana bwatumye aronka ivyo, baba bafise ico ciyumviro nk'ic'Abayuda, ku buryo uwo vyagabanutse biyumvira ngo n'ubwiza bw'Imana bwagiye. Nta na gato si ico Paul aravuga. Paul nta kibondo yari afise, nta mariage yagize, nta n'amapromotion y'ikararonka nashaka yarakubitwa, mugwa yaremeje ko bava mu bwiza baja mu bundi, ko bagenda barahindurwa na Kristo. Mbega kugira ngo dushikire ubwo bwiza uyu munsi abakristo bakwiye gukora iki kugira ngo tubandanye dushushanywa na Kristo? Icambere ahubwo dukwiye kwanza kumenya mbega twoja mu bwiza gute. Jewe ubwanje nagiye mu bwiza ko narakiriye ubwo bwiza bw'Imana ari we Kristo Yesu. Nundi wese atabaraki Yesu mwami n'umukiza ntaratanga urwo rugendo rw'ubwiza. Mugabo rero ku bantu bamaze kwakira urwo rugendo rw'ubwiza, bamaze kwakira Kristo muri bo, hari ibintu by'inkora mutima. Icambere no ko bakwiye kunywana n'ijambo ry'Imana. Hari ikintu gikomeye twavyewe n'ijambo ry'Imana, kandi iyo umwana ataye umuvyeyi aragira ingorane. Iyo dutaye ijambo ry'Imana ntidushobora gukura, dushobora gukura muri ubwo bwiza, kuko niyo muvyeyi yatuvyaye. Ikindi kigira kabiri, dukwiye gufata umwanya wo gusenga, kugira muri kwa gusenga rya jambo twasomye ntiribe mu mutwe gusa, rihinduka ubuzima bwacu, hama n'ubwiza bw'Imana tugende turabwerekana. Kuko kwiga ijambo ry'Imana gusa birashobora gutuma wumva umengo uzi vyinshi, mugabo gusenga bigusubiza hasi, ukumva vya bintu uzi navyo n'ubuntu Imana yaguhaye. Dusome ijambo ry'Imana, twongere dufata umwanya wo gusenga, ubwiza bw'Imana tugenda turakura muri bwo. Mu guheraheza twashaka mugira ico mutekereye abariko barakurikirana ibiganiro vya Holy Mountain TV n'ikiganiro haranditswe. Ndashimire Holy Mountain TV kubikikwa muri ko marakora, kandi by'ukuri Imana yo mu ijuru ibandanye kubacira imiryango. Ikindi kigira kabiri kwari kugira ngo mpimiriza abantu bariko barakurikirana ikiganiro dukunda ijambo ry'Imana. Nitwa nk'ijambo ry'Imana ni nk'umwana azoba yanse umuvyeyi. Iyo umwana yanse umuvyeyi ntakura. Turakeneye ko umuvyeyi atwonsa, turakeneye ko umuvyeyi atugaburira, turakeneye ko umuvyeyi atwigisha inyifato nziza. Kuko Paulo yarandikiye Timoteyo aramubwira ngo ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana kugira ngo bishobore kutwigisha, bishobore kuduhanura, biduteze indero kugira ngo umuntu w'Imana abushitse akora ibikorwa byiza byose. Rero turakeneye kunywana n'ijambo ry'Imana. Ndabashimiye. Bakunzi ba televiziyo yacu Holy Mountain TV, turizeye neza yuko mwahezagiwe n'ijambo ry'umwuzuzo twariko turakurikirana hamwe n'umutumire twari kumwe w'uyu munsi. Tukaba twizeye ko mugiye kubandanya muva mu bwiza muja mu bundi mu gushushanywa na Kristo. Rero tukaba tubasezeye tubifuriza ibihe vyiza, mwarahezagiwe cane naho ubutaha. Holy Mountain TV.